Yesu n'umwami. Igice cya 43 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Tukuru tugeze muri wa mwanya mwiza uko mumva ijambo ry'Imana, umwanya udasanzwe uko umuntu wese rero yitegura kugira ngo yakire icyo Imana igomba mu bugingo bwiwe. Kuri mikoro rero muri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Reka dusome ijambo Abaheburayo igice cya 10 ku murongo wa 38, aho tuko turavugana cyane kuri aya majambo adasanzwe ajanye no kwizera. Ukwizera rero urashobora kuba ufise uko ukumva, ugasanga kumbure wiyumvira ibi canke biriya cyane bikavana kumbure ni bishobisho uba ufise muri wowe, ukumva kumbure kwifuza ivya mugenzawe, ukibaza rero ko ariko byoba bijanye no kwizera, kandi ukibaza ko kwizera ari ibintu bisanzwe, naho uba utafise ukwizera ubuzima burabandanya, canke ukaba ugufise ugasanga ubona menga ni ibintu bisanzwe. Ariko reka dusome amajambo y'Imana yanditse mu Baheburayo igice cya 10 ku murongo wa 38. Turasoma mu izina rya Yesu ati: ariko umugorotsi wanje azobeshwaho no kwizera, naho niyonjorora ntazohimbara umutima wanje. Turasubiramo atari ku mugorotsi wanje azobeshwaho no kwizera, naho niyonjorora ntazohimbara umutima wanje. Tugira tuvugane rero cyane ku bijyanye no kwizera, ariko cyane tuvuga duti umuntu ntabeshwaho n'ivyo abonesha amaso, ariko abeshwaho n'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana, n'ijambo ry'ubuzima, n'ijambo ry'Imana. Abantu rero babeshejeho n'ibintu bitandukanye. Bashobora kuba ubeshejeho n'umushahara, hari n'undi usanga abeshejeho n'urudandazwa, ariko hari n'undi kandi usanga abeshwaho kumbure n'umugenzi cyangwa n'inshuti n'abana n'abavyeyi. Ariko ngomba ko kubeshwaho ubuzima bwawe wobushira amaso yawe kuhoraho, wumve ko ubuzima bwawe butabeshejweho n'akazi, ubuzima bwawe butariyo kubw'umushahara, kuko akazi karashobora guhera mugabo kandi ukabandanya ubaho, umushahara urashobora guhera mugabo kandi ukabandanya ubaho, umurima urashobora kononekara mugabo kandi ukabandanya ubaho, urudandazwa rurashobora guhagarara kandi ubuzima bukabandanya. Ntubeshejweho rero n'ivyo bindi byose ubonesha amaso, ariko umuntu abeshwaho umugororotse cyane niwe mvuga abeshwaho no kwizera. Ijambo ryo kwizera rero ni ijambo ridasanzwe kandi rifise ubushobozi bukomeye cyane, kuko Imana kenshi yamigomba ko abana bayo bizera. Maze Yesu Kristo amaze kuboneka ngaha ku isi, kenshi abantu yakiza babwira ati ukwizera kwawe kuragukijije. Nuvuga ko ugukiza kuba kuhari, ibitangaza biba bihari, ibikogwa vy'Imana biba bihari, biba bigaragara, ariko ku muntu haba hasabwa ko haboneka ukwizera. Habonetse ukwizera, Imana irakora ibintu bikomeye cyane kandi bitandukanye kandi bihambaye. Turaza kuvugana cyane kuri uyu Maria na Marita bashiki ba Lazaro. Reka tubanze tumvirize akaririmbo, turaza kuvugana rero kuri Maria na Marita bashiki ba Lazaro, tuvugane ku bijanye no kwizera. Arakoze cyane rero uyu muririmbyi Upendo Nkone. Tubandanye tuvugana kuri rya jambo rero, tuko turavugana ko nubayeho kubiboneka n'amaso, kuko ibiboneka n'amaso nibisanzwe, kandi nubayeho kumbure ku nkomezi zawe, kumbure nubayeho ku byo uri kurakora canke ibyo wiyumvira, ariko ubayeho kubw'ijambo ry'Uhoraho. Cyane ndiko mvuga cyane ku mugororotsi, nko ku ijambo twasomye rivuga ati umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Mu kundi kuntu umuntu yobitahura yovuga ati utabeshwaho no kwizera ntaba ari umugororotsi,
kuko umugororotsi w'Imana nk'uko Imana ivuga umugororotsi wanje umugororotsi wiwe azobeshwaho no kwizera ngo kandi niyiyonjorora niyikuramwo mu gifaransa bavuga ngo niyikuramwo mu Giswahili naho bavuga ati niyakekeranya ati akisitasita niyakekeranya ntazohimbara umutima w'Imana. Mu gihe ufise ukwizera gumaho nyene kandi wumve kukomeye cyane kuko abizera Imana baba bakomeye cyane kandi bameze nk'umusozi Siyoni kandi bashobora kunyiganyiga n'icyo cyose ngo abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni batigera banyiganyiga nubwo hoba hameze gute. Wibuke amakuru ya Petero yabonye Yesu ariko agendera ku kiyaga maze abona arabahamagara ati nimburi Yesu mpamagara nze. Yesu aramwemerera araza muga amaze kubona mu kiyaga kumburi yabonye ifinge nizisimbagurika ati azinja atangura gukekeranya. Amaze gutangura gukekeranya agize ubwoba ubwo nyine yaciye atangura korokerayo afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa endaje nazo umutima. Tugeze mu mwanya mwiza rero w'amasengesho twizere ko uri kurumva ukwizera kuduga kandi ko Yesu agiye gukora bishasha mu buzima bwawe. Reka dusenge kandi ugire ukwizera ko biza gukoreka. Mwami Yesu mwamugororotse ndakoretse umwene data afise umutwaro ukomeye kandi umuteye ubwoba yari yiteze ikiza gukoreka ku munsi w'ejo canke hirya y'ejo canke muri minsi iheze ariko yabonye bitabaye yaratangiye gucika intege ariko amaze kumvira ijambo yumvise inkomezi zisubiye kandi kugaruka. Mwami musubizemo inkomezi ibintu byose bibe bishasha mu buzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo Nazarete. Ukwizera kuduge maze bitashoboka bitangure gushoboka mu izina rya Yesu Kristo. Aradugije ukwizera ko ashobora gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ndamatuye ko gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ndamatuye ko kugirirwa neza mu izina rya Yesu Kristo. Ndamatuye ko kwitabwaho n'ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhamagaye Mwami kugira ngo ugire icyo ukoze mu buzima bwiwe. Nditeze bishasha uza gukora mu buzima bwiwe kandi ukwizera kwiwe Mana ugukorere kugira ngo bikunde bigende neza maze inyishu yiwe ikunde. Ndasengeye umuntu wese Mana afise ikibazo iki canke ikindi afise umugambi uyu canke uwundi yarangirenganyije canke yarakeneye ikina kiriya Mana umuserukeko kandi umube hafi. Ndizeye Kristo kuvyumvise kandi kubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu. Amen. Yesu aguhezagire cyane. Kuri wa kandi tuzadufisa amasengesho ku bantu bose bafise imitwaro. Murabona ko ngaha tudasenga umwanya ukwiye, dusenga umwanya mutonya cyane kugira ngo twiruke n'imyanya. Abantu benshi ntibagishaka kumviriza ibintu biba birebire. Ariko kandi rero kwa kane saa 9:30 hajya kuri Hope Church tuzadufise amasengesho aho tuzosengera umuntu wese afise imitwaro ntubure kuza. Ni hajya mu Kigobe hafi ya Hopital Militaire ahari abana naho bita kwa Gerard. Uzoze kwa kane isaha 9:30 tuzadufise amasengesho adasanzwe kuri wa kane nyene. Yesu akugirire neza. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.